Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndashima Imana yuko yongeye kuduha kano karyo uno mugoroba ngo tuyage kandi twongere tuvugane ku gusenga. Nibaza ko pastor yaratanguye kwa Mungu ariko ravuga gusenga ko ukuntu umuntu akwiriye gusenga ku mukuri. Yesu ashimwe. Reka ndababwiza ukuri, mwebwe mwicaye nga sishobora kureka kubivuga, n'ubuntu mwagiriwe. Amen. N'ubuntu mwagire ko twaramaze imyaka 10 dusenga mbwa dusenga nabi. Imyaka 10-15 dusenga mbwa dusenga ibintu bitari byo. Haleluya. Rero mwebwe mufise amahigwe kuko murumva amajambo tubwe tutumva. Murumva amajambo twebwe tutagiriwe iryo bako ry'ukumva mbere tugitangura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. N'ubuntu rero budasanzwe kuko umuntu abona babwire ngo gusenga ko kurabaho mbwa no gusenga nabi nako kurabaho kuko Yakobo yaravuze ngo murasenga ntimugira iki ntimwishugwa kuko musenga. Rero gusenga nabi bigira iki bibaho. Apana gusenga puru gusenga gusa. Ndabizi ko aribyo batugishije gusenga tuzi ko ari gusenga tu. None umunsi ndazi wavuze wabwiye umuntu ngo ngiye gusenga mugabo ifo kuno munsi twipoza la question gusenga ni iki kwanza cyangwa gusenga neza nukuhe gusenga mukuri nukuhe kuko gusenga kose siko. Yesu ashimwe cyane. Urashobora gusenga imyaka 15 mugabo ugasanga nta na kimwe wigeze uronka mu buzima bwawe nk'inyungu y'ugusenga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hari ibintu byinshi twakora kera no munsi nafashe umwanya wo kwibuka abantu ngabo barasengeye baranditse ku bupapuro bagaturira mu muriro ngo bariko barasenga nibande ndabe babikovonko nga abantu babibuka ibintu byo kwandika ku dupapuro ngo bakabishira ku gicaniro bakaduturira. Haleluya. Ndabona nti muri bake. Bwana Yesu asifiwe. Bijye bintu mwanditse muravyibuka. Byarabaye. Bwana Yesu asifiwe. Reka renda bahakaroro par exemple. Nk'ibyo bintu umuntu yarabikora mbwa ntiyipoze la question mbega ibi bintu byavuye hehe cyangwa ibi bintu eske ni kw'Imana isengwa ni kw'Imana yishura amasengesho. Yesu ashimwe cyane. Eske kugira Imana yishura amasengesho kandi yandika ku gapapuro nivyo handitse ngo imbere yo kusenga ngo banza bandika ku rupapuro abutazi kwandika nawe bica bigenda gute utagira ikaramu nawe n'urupapuro bica bigenda gute kubera iki tutiboza la question ifo ko dukura mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ikintu cyose dukora tukidecortique tubone tumenye kwanza iki kintu ni gifise fondation iyihe kubera ko namwe nababwira mwisi yimwe ntimwibaze ngo batinya amajambo dukora cyangwa aya majimnastique dukora cyangwa ibijya bintu dukora by'amateatre. Yesu ashimwe. Ikintu batinya mwisi yimwe gifise ubushobozi ni ijambo ry'Imana. Iyo rero tuko turakora ikintu cyose kitari conforme n'ijambo ry'Imana namwe nababwire ngo tuba tuko turata umwanya. Hari abantu bagira 40 jours bakamara iyo misi 40 bariko barata umwanya gusa. Hari abantu bakora 21 jours izo 21 jours babaza ati mwasenze ibiki mwasabye ibiki mwasenze gutugasanga bataye umwanya gusa. Ariko ndabifuriza ko twosenga ntiduta umwanya bakundwa siko uyu mwanya tumara ngaha uyu mwanya tugomba dusenge by'ukuri ubu mwanya uri ufise ama resultat ubu mwanya by'ukuri uri ufise ivyamwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Siko none si byiza ko dusenga mu kutamenya kandi Imana yaraduhaye ijambo ryayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Badusomere muri Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 14. Yohana wa mbere igice ni cya 5 umurongo wa 14. Avuga gute? Yohana wa mbere igice cya 5 1 Jean 5 verset 1 Jean 5:14. Aho utangurira kuri umutwe w'amajambo uravuga ati amajambo yo guhereza ko. Ibyo ndabibandikiye mwege mwizeye izina ry'umwana w'Imana. Bandikiye abantu bizeye izina ry'umwana w'Imana siko? Kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira. Number 1.
ubugingo budashira si ikintu dusaba, ni ikintu twaronse abizeye umwana w'Imana azima. Ubugingo budashira turabufise, siko none? kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwoba dufise kuri yo, ni uko iyo dusabye ikintu cyose gihwanye n'ibyigomba. Mwumvirize, aha niyo nari nkeneye rero. Iyo ubu nibwo bushizi bw'ubwoba dufise, assurance canke confidence dufise, iyo dusabye, siko none, turafise uburenganzira bwo gusaba, mu byumve. Ariko harimo condition. Bavuze ngo kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwoba dufise kuri yo, nuko iyo dusabye ikintu cyose gihwanye n'ivyigomba itwumva. Bihwanye n'ivyigira iki? Igomba. Iragira iki? Twumva. Okay, mumbabarire. Dusubiremo kandi. Dusubiremo. Ibyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira. Kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwoba dufise kuri yo, nuko iyo dusabye ikintu cyose gihwanye n'ivyigomba itwumva. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mu yandi majambo, reka tubivuge mu yandi majambo, iyo dusabye ikintu cyose kidahwanye n'ivyigomba ntitwumva. Abyumvise? Ngo narasenze, ngo narisonjesheje iminsi 3, ngo ndasenga. Kera twarasenga resultat zero, ukibaza ne kubera iki? Imana yumva ijwi ryanje, Imana yumva amarira yanje, Imana yumva akakayefuro nagize. Iyo dusavye ikintu cyose kidahwanye n'ivyigomba ntigira iki? Ntiyumva. Tubwe tuzi yuko Imana ivyo tuvuze byose iragira iki? Iravyumva. Muravyumva? Niko tuzi. Muga mwumvirize. Iyo dusavye ikintu kidahwanye n'ubugombe bwayo, Imana ntishobora kugira iki? Kutwumva. None ndababaza, ni gute rero wovuga ngo wasenze kandi Imana wabwitigeze kumva? Ni gute wovuga ngo naganiriye n'umuntu kandi amajambo wavuze atigeze agira iki? Ayumva. Mwaye ni majambo turavuga ngo twasenze muga tutigeze tugira iki? Dusenga. Kuko gusenga no kuganira n'Imana. Mugabe iyo Mana nayo twumvise ngo iyo tuyibwiye ibidahwanye n'ubugombe bwayo ntigira iki? Rero mwandi majambo tuba twibwiye, tuba twisenze, muga ntituba twasenze Imana. Kirumvikana? Kiri clear? None ndababaza ikibazo rero. Ico ngira mwacumvise. Bwana Yesu asifiwe. None ivyigomba rero mumfasha. Ivyigomba tubikura he? Tubikura? Ninde babaza. Iyo rero abantu basenga muga badakunda ijambo ry'Imana, mumva bashobora gusenga? Ntibikunda. Iyo ukunda gusenga cyane, mugabo udasoma ijambo cyane, urisenga ntubura kurasenga Imana. Nico gituma bijye bintu byose usenga bitaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuvuga nyamba ubugombe bw'Imana tubukura mu ijambo ry'Imana. Murabona ukuntu abantu bahaye agaciro gatonya ijambo ry'Imana, kumva ijambo ry'Imana iryo ryugariyemo urufunguzo rwo gusenga. Kubera iki? Barantumiye ahantu ngo dufashanye ibyo gusenga, twige ibyo gusenga mu gatondo. Hama mu nyuma duhejeje baca batangura gutelefona ngo dushaka gutanga imitwaro. Imiki? Imitwaro. Nabona babwire rero imitwaro yuzuye ngamu barokore irateye ubwoba. Ngo jewe ngo barantwaye ishapo kandi bacambwira ngo uzomfasara, ngo nashaka munsengere rero. Haleluya. Urashaka munsengere kabisa sinzosare. Uwo n'umutwaro.
Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Undi nawe jewe umusheri wanje yaragiye shaka usengera garuke mu izina rya Yesu. Ubona umuki ndababaza ikibazo. Ivyo bintu ni ivyo gusengera. Nyabasomye ba Bibiliya. Ivyo ni ivyo gusengera. Nini mwumva ko abantu babuze ijambo ry'Imana. Ntimwumva ko abantu ikintu ca mbere bakeneye kwanza kumenya ijambo ry'Imana. Hari amaliste menshi imitwaro bazogenda baragira iki? Bazogenda barafuta n'igihe uzosanga liste yose yaheze. Kubera ko ibintu byinshi abantu basaba Imana yarabiduhaye. Birumvikana? Ibintu byinshi abantu basaba Imana yarabiduhaye. Mbwa kubera ko tudasoma rya jambo ry'Imana ngo tumenye ko Imana yabiduhaye. Ntiduheza ngo tumenye ko yabiduhaye, turaheza tukagira iki tukabisaba. Yesu ashimwe cyane. Mwari muzi rero ko hariho amasengesho imbere y'Imana. Ahubwo iyo umuntu asenga yumva umenga ashaka kwegera Imana, siko? Mbwa mwari muzi ko hari amasengesho umuntu asenga, ahubwo ayo masengesho akaba afise insiguro y'uko utizera imbere y'Imana. Kuko ico kintu nakimenye ryari. Nakimenye igihe nahora mbaza Imana, none kubera iki umenga abantu basenga cyane, umenga nibo abantu bababaye gusumba n'abapagani, umenga ibipagani bimeze bien par rapport y'abantu basenga cyane. Ndavuga hari ikibazo, hari ikintu kitagenda neza. Ni gute abantu basenga cyane umenga bafise ibibazo byinshi, mugo ugasanga na bamwe batanasenga bako bien. Kama bitwengera barajyama bagasinzira mugabo wowe ukiriguragwa n'abadayimoni. Cyasanga sivyo uko gusenga siko. Mwumvirize, Yesu ashimwe cyane. Tuganire gatonya, siko none. Satani ntazi biri mu mutima wawe, turi kumwe. Satani amenya gute ivyo wizeye cyangwa utizeye. Icambere na mbere abibonera mu buzima bwawe, mu nyifato yawe, siko none. Mugabo hani hantu ha kabiri, yindi sokre ya kabiri yo kumenya ibiri mu mutima w'umuntu. Bibiliya iravuga ngo ibibogaboga mu mutima n'ivyo akanwa kagira iki? Kavuga. Nukuvuga ahantu ha kabiri ho kumenya ibiri mu mutima w'umuntu ni mu byo umuntu agira iki? Asohora. Iyo umuntu ariko aravuga, uraheza ukamenya uti uyu muntu yizera ibi, yizera uyu, cyangwa uyu muntu aramwanka kubera amazisa yose akora amuvuga nabi, uyu muntu arakunda ibintu amasabira akora abivuga arabikunda. Nukuvuga Satani rero, iyo uri kurasaba bya bintu azi neza yuko Yesu yagukoreye, ubu muhaye preuve yuko utizera ico Yesu yakoze ku musaraba. Reka nsubiremo. Iyo uri kurasaba ibintu Yesu yamaze gukora yaduhaye biciye ku musaraba, mu rupfu rwiwe no kuzuka kwiwe. Hama iyo uri kuravuga ngo urukurasenga rero, ngo wakomesheje, ngo nukwisonzesha rero wisonzesheje. Mugabo urukusaba ibintu Yesu yakoze yahejeje gukora ku musaraba. Mwandi majambo ukurabaha information y'abadayimoni ko utagize iki? Utavyizera. Mugabo twasomye ko gusenga, none ndababaza umuntu asenga atizera arahimbara Imana. Birivuga ngo abayegera babwiza ko bafise iki? Ukwizera. Semeni amen. None twizera iki? Twizera urupfu n'ukuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Twizera bijya bintu yakoze. Semeni amen. Haleluya. Murazi ko abakristo ngabo biriko barasengera protection. Kwera iki? Imwe mu y'ubwo iba muri bo niyo ibiriko irasenga. Si ukwizera kuba muri bo. Protection Imana yaramaze kuyitanga, yaravuze ahiri. Abari muri Kristo Yesu bari muri bouclier, abari muri Kristo Yesu bari muri we, banyegejwe muri we, bakingiriwe nawe. Ntibarinda barasaba ngo Mana ngo ndinda. Iyo uri muri Kristo Yesu nturinda urasaba ngo ndinda, kuko uri muri protection deja. Nukuvuga hari amasengesho dusenga Satani agacamenya exactement ntibizera vyo yakoze, bagaca bagukorera korera. Kubera iki? Ntiwizera ico Yesu yagize iki? Yakoze. Semeni amen. Semeni amen. Nindababaze. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uri mu Burundi, reka dufate mu Burundi niho turi. Wewe uruwandikira ikete guverinoma ngo ikurinde.
urawandikira ikete leta ngo urumva ngo je umutekano wanje simbona ko umeze neza, ndashaka mu ntegurira abasoda nk'ijana baze baragira iki. Ntimuramubona abasoda bazunguruka ngaha? Muramubibona? Baba ko bakingira abandi. Je nawe ne tuba twabasabye, tuba twasabye kugira ngo baze guturinda. Munyishure tuko turaganira. Jewe hari image itazokwigera imvamwe, nari yahari muri veille. Yesu ashimwe. Sinzi umuntu ari intwaye quelque part ajya amasanye ne yo mwijoro. Twe turagiye kwihimbariza Imana, turagiye gutamba no kuvyina, mbona abandi barifise peloto yabo bako baratambuka gutya bazunguruka kugira ngo tuze guhimbaza Imana ijoro ryose mu mahoro. Muko muravyumva? Cyo gitumye dusenga aba bantu kubibuka mu masengesho yacu mu izina rya Yesu. Siko gahem abantu kiso sacrifice pour nous baheba confort zabo zose kugira ngo twe tumuba jengiye guhimbaza kwifuriza ntumbaza umunsi mukuru gufungura hama nabo imbeho imvura. Muko muravyumva? Nukubasengera mu izina kandi Imana ibahezagire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwumvirize rero none abo bantu iyo babikora kuko tuba twasenze. Oya n'uburenganzira bw'umuntu wese ari ku butaka bw'u Burundi. Bafise responsabilité kugira iki yo kumurinda. Bafise itegeko riva hejuru rivuga ati nukurinda umwene gihugu wese ari kuri ubutaka. Semeni amen. Semeni amen. Iyo uri umusitwayen américain abanyamerika bafise code yabo yuko umunyamerika ahari hose ari Afghanistan ari muri Iran bafise devoir yuko umuproteja. Umuzungu yagiye kuzemperera ntumbaze nko mu bihugu by'Abarabu bakamufata ntarinda gusaba ngo muze kuntabara. Oya umviriza barakora ivyo bashoboye byose kuri uwo muntu bagira iki bamukureye kubera ko ari umusitwayen américain. Mugabo abanyafrika biwacu birirwa barapfira hehe mu mazi. Muko murabitahura? Reka tubizanire mu bwami bw'Imana. Hariho uburenganzira bukurikira umwana w'Imana. Ndasubiramo. Hariho intendance ikurikira umwana w'Imana. Hariho protection ikurikira umwana w'Imana. Hariho ivy'Imana yagenye ku bana b'Imana. Wewe nturinda kubisaba ivyo bintu, ahubwo wewe wemera kuba umwana w'Imana, hamukemera kugenda nk'umwana w'Imana. Ivyo bintu biba automatique ku buzima bwawe. Kubera iki iyo ugiye gusaba ibintu muri leta bagusaba iki? Iyo ugiye gusaba ibintu muri leta bagusaba iki? Iki karanga muntu bashaka kumenya ko tu as le droit kufise uburenganzira bwo kuronka ivyo bintu kurasaba. No mwisi y'imwemu niko bimeze. Iyo uri kurasaba shaka usaba amasaha 5 amasaha 10 shaka ufukame. Nako ndasoma muri Bibiliya kera ukuntu abantu basenga ngo basenga ngo umutwe uri mu umutwe winjiye mu nda ntumbaze ngo hama mu kwisondesha kwabo bisiga iminyota bakambara niki n'amagunira. Semeni amen. Murumva ko abantu bari bararushe kabisa. Murumva ko kurondera Imana kera birema byari kwani mucoko kabisa. Ibaze kwisiga abasirimu nkatwe abasirimu nkawe kwisiga iki kandi twisiga ibindi siko none gahem kwisiga umunyota wobishobora wabishobora nabyo toshobora. Iyo Imana tugiriye ubuntu y'abantu bamwe ibintu byo gumukuna tibopfa baramenye. So nukuvuga ikire nukuvuga ngo kugira ngo uronke ivyo bintu suko usaba ntibihagije, ahubwo baraverifya uyu muntu ariko arasaba ninde. Yesu ashimwe cyane. Uyu muntu ariko arasaba ibintu ninde, mbega arafite uburenganzira kuri ibi bintu. Ico gituma kumenya identite yawe nk'umwana w'Imana ni ikintu gikomeye, kuko iri jambo duhejeje gusoma hejuru batangura bavuga gute? Ndabandikira mwebwe mwize izina ry'iki ry'umwana w'Imana. Nukuvuga bitangura kuri identite. Gusaba bitangurira muri identite. Semeni amen. Twebwe ringorane twagira twashikira mu gusaba, mugabo tutazi nico turi mu Mana, tutazi nico turi muri Kristo Yesu, tutazi nico Yesu yakoze, kuja ngo tugasaba. Kumbe no mwisi imwe muniko bimeze.
Haleluya. Iyo uriko urasaba barabaza ngo who are you? Wowe urinde. N'abadayimoni nabo barabaza ati uyu ni uwahe? Kujya babajije burya buhungu bwa Sikewa ngo yego Yesu muko muravuga mu matwi yacu turamuzi na Paulo nawe turamuga mwebwe murabahehe. Semeni amen. Naratangaye nasanze Imana itakuzi n'abadayimoni ntibakumenya. Mugabo Imana ikuzi n'abadayimoni barakumenya. Siko. Bwana Yesu asifiwe sana. Rero nibaza ko ingufu zacu twozishira cyane cyane ku kumenya ico Yesu yakoze. Tukwiye gushira ingufu cyane kumenya ico turi mu Mana, kumenya ico turi muri Kristo Yesu. Iyo uriko urasaba ikintu ifo kubanza kwibaza mbega n'igiki ijambo ry'Imana rivuga kuri iki kintu ndiko ndasaba. Murazi naramaze imyaka myinshi ndiko ndasabira amahoro mu mutima wanje kandi byitwa ko nkijijwe kandi byitwa ko nakiriye Yesu Kristo mu buzima bwanje. Naramaze imyaka myinshi numva umenga ndi mu bugaragwa ngo bw'impemu ngo désert ngo sécheresse spirituelle kuko arivyo bari baratwigishije ngo ndi mu bugaragwa ngo bw'Ikadesh Barnea kwa jina la Yesu. Twavuye mu isi y'umwijima Imana itwara mu bwami bw'umwana wayikunda nitukiri mu bugaragwa. Haleluya. Tukiri mu bugaragwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Rero nukuvuga nigiki cyahindutse none kuva mu rugezo ubuza amahoro hamukagera mu rugezo wumva amahoro mu mutima wawe nigiki cyahindutse. Ndagomba nababwire ngo nta situation nimwe yahindutse kuko ya mahoro Yesu atanga ntavana na situation tuba turimo. Ahubwo icyahindutse nuko namenye ukuri ku ijambo ry'Imana hama bica biragira iki birahinduka. Hajya hari ibintu byinshi wowe wumvira mu mutima wawe wibaza ngo nivyo kumbe sivyo. Virtuelle ni réalité virtuelle. Satani niwe ya créé Hollywood na Bollywood. Arakina ibintu mu mutima wawe ukibaza ngo nivyo kumbe sivyo. Plus rero uramenya ukuri ku ijambo ry'Imana, plus ivyo bintu bigenda biragira iki birahera. Haleluya. Kandi plus gusenga kwawe kugira iki guhinduka. Hari ibintu uzogenda uraheba gusengera kubera atari ivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kugira amahoro kugira numva amahoro mu mutima wanje nuko nasomye Yesu yuko amahoro atayatwaye mu ijuru kuko mu ijuru hari asanzwe hari amahoro ahubwo amahoro yasize hehe mwisi kuko nito tuyakeneye. Yavuze ngo amahoro yanje ndayagize iki ndayabasigiye. Ibaze rero umuntu yagusigiye ikintu wowe nawe ukura kimusaba iyo yagiye acavuga ati wewe ukura nicanganya ni confuse. Abakristo niko base amasengesho bara confusing Imana. Siko amasengesho ndako ndimvira ibintu byinshi dukora abanyafrika bakora amasengesho yabo. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana yaravuze ngo nzohezagira ibikorwa by'iki by'amaboko agira iki mugabo abanyafrika bagaca basaba Imana gufungura kandi batariko baragira iki batariko barakora. Ndavuga Imana iraba confused abantu bari mu biki abashino ntibanyizera ngo kora bakora bararonka ico bagira iki ico bajya. Abazungu ntibizera ni nabate bavuga ngo simbaho muga kubera ko bashira mu ngira ama principe barakora ndahezagira ibikorwa by'amaboko yabo bakagira iki bakajya twese tukifuza kugenda kujya ivyo bafisi wabo. Mugabo twebwe abanyafrika turacasenga y'amasengesho ari pauvre atarimwo kumenya Imana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Rero dusenge mugabo gusenga kwacu by'ukuri kujemwo kumenya kujemwo understanding kujemwo gutahura kuko niyo bitaba gutyo amasengesho yacu nta bushobozi azogira kuko isengesho ritagira impact imbere y'Imana ntirigira na impact mu isi y'umwijima. Isengesho Imana itemera no mu isi y'umwijima ntibagyemera. Isengesho ryo rihwanye n'ubugome bw'Imana Imana iragyemera kandi no mu isi y'umwijima rirakoza amadega. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Rero urufunguruzo rwa mbere ruri hariya hejuru Yohana ariko ravuga ngo ndabandikira sinandikira mwebwe mwese Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndabandikira mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana zima. Number 1 mumenye ko mufise ubugingo budashira. Nukuvuga mwandi majambo ntimusabe ubugingo budashira kuko murabufise. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Badusomere muri
Abaroma 8:26 ushobora gutangurira mu kuri 25. Abaroma igice c'8 umurongo wa 20 25 na 26. Okay. Aravuga ati yamara ko twiteze ico tutarabona nuko tukirorera twihangana niko na mwemu adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiye gusenga. Kuko tutazi uko dukwiye gusenga. Bona aka kantu kugira umuntu azogatahura byamfashe imyaka. No kuvuga ikosa rya mbere dukora mu gusenga. Twe turi sûr ko tuzi gusenga. Sinzi nka mwebwe muga twe je nakuriye mu byo bitangwa intercession mu ba intercesseur. Nyamba ari ahantu hambere hari ubwibone bweranda. Sinzi ubwibone bweranda bubaho. Twari tuzi ko tuzi gusenga. Twari tuzi ko twebwe turamarazere iyo tukuravyo cyo tubona ivyawe byose tukabona ububi bwawe bwose. Twari tuzi ko ari twebwe duhagarikiye ibihugu. Hamwe bibiri bivuga ngo ndondera umuntu umwe gusa ngo ahagarare imbere ngo nararondeye umuntu ahagarare imbere kugira ngo nkize ubu bwoko umuntu umwe gusa ngo ndagira iki twebwe twacha tuvuga dutire twebwe tuje ndaje rero kumva uwo muntu Imana yaramuronse ni Yesu Kristo. Niwe yarakeneye ashobora guhagarikira isi yose ubwoko bwa Adamu. Imana yaragize iki yaramuronse. Isi ntihagaze kuri wewe, isi ihagaze kuri Kristo Yesu. C'est lui le centre de l'univers. Niwe ibibumbe byose apana isi yacu gusa vyose. Haleluya. Amen. Bigenderako Yesu apana wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wowe utarabaho vyari biriho kandi umaze no kugendo kwawe bizoguma bigenda. Kuvuga n'ubuzima bwacu niko bimeze. Ikosa rya mbere tugira ubwibone. Nyamba ari orgueil spirituel sinzi ukuntu nocita. Tuzi yuko tuzi gusenga. Tuzi kandi yuko tubwe tudasenze nta kintu kimwe gishobora kugira iki gukoreka. Ico kintu ni kintu ca mbere cyo gukosora mu buzima bw'abana b'Imana. Ntituzi uko dukwiye gusenga. Kuko umuntu yegera Imana number 1 ngo Imana iranka ubwibone iranka n'abibone. Mwandi majambo iyo uri kurasenga ikintu ca mbere ubukeneye nuko Imana by'ukuri iba hafi yawe, nuko Imana yumva ijwi uri kurasenga. Amen amen. Nuko uba mu byo bitango presence y'Imana. Siko none mbwo Imana ivuga ngo yanka iki bwibone. Ni kuvuga yuko urasenga uri sûr kuzi gusenga Imana imuba muri kumwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Turi sûr ko tuzi gusenga. Kuba uri sûr yuko usenga gusumba abandi bantu bose. Sivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ayo n'amaherere rero twakuriyemwo y'idini. Ntihagire umuntu umwe muri twebwe ibi bintu azobigwamo mu izina rya Yesu Kristo. Amen amen. Hari abantu nabona babwire ngo hari abantu bagera mu rwego bita ngo naba generale bo gusenga. Abandi nabo ngo naba colonel. Bakiha amagrade. None wowe kwitwa colonel kandi utazi gusenga. Hari umukolonel atazi kurasa kwe. Semeni amen. Hari umugenerale ari ndashika generale atazi no gukura ko sirete atazi no gusharja ngo arasa. Nubwo busazi rero tuba turimwo iyo turavuga ngo turazi gusenga. Tukita aba generale n'abakolonel. Sasa humura nta ba generale bahari nta n'abakolonel bahari ntituzi gusenga. Nico gituma rero mwemu ari wagira iki adusengera akaniha iminiho itovugwa. Iri rero aha mwumvize rero aha abandi baciye bagwa. Urumva rero ko tutazi gusenga twe tubireke tu. Niko tabyo tuzi. Tuvugira iki? Tuvyihoze. Mbwa mwumviriza. Nkemu w'Imana ubwiwe aragira iki? Aradusengera. Aniha iminiho itogira iki wo bandanya itovugwa. Ariko isesa imitima irazi mwemu ivyo mwemu yiyumvira kuko Imana igomba
ariko mwemu asengera abera. Rya jambo riragarutse. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwemu ni wasese biri mu mutima w'Imana. Hama maze gusibira mu mutima wawe ni wamenye ubugome bw'Imana. Hama rero iyo asenze wasenga neza mwenda bafinze narasengera he? Asengera mu kirere. Asengera he? Hehe. Muri twebwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuko hari abandi baciye bagwa mu mutego wo kuvuga ati n'ubundi ko tutazi gusenga twiryamire. Mwemu yarazogira iki? Azosenga. Sivyo. Mwemu w'Imana niwe atunira iminihito vuga. Mugaba nihira muri twebwe. Semeni amen. Amen. Turi kumwe? Yes. Mwandi majambo reka ndababwiza ukuri. Ikibazo dufise mwemu w'Imana asenga asesa umutima w'Imana. Amaze gusesa umutima w'Imana ubwenge bwacu bugaheza bugabitahura. Yesu ashimwe cyane. Bumaze kubitahura tukisanga turiko turasenga ibihwanye n'ivy'Imana igomba. Mugamwumvirize twebwe ikibazo dufise. Twebwe source yacu ni mwisi. Turagenda tukabona ibintu tukabifotora tugaca tubitora tugaca tubizana imbere y'Imana comme objet de prière, nk'umutwaro imbere y'Imana. Ndasubiramo. Twebwe turagenda tugafotora. Wabonye inzu nziza siko none? Nivyo? Wabonye umuhungu mwiza nivyo cyangwa sivyo? Wabonye umugore mwiza nivyo cyangwa sivyo? Niko biri mu mashengero, niko basenga. Baratora ibintu bagaca babizana hehe? Imbere y'Imana. Bagaca babyita ngo niki? Ngo numutwara imbere y'Imana. Muga murumva ko binyuranye n'ivy'ijambo ry'Imana bitubwira. Wowe ukugira iki? Ukukurura ibintu bivuye mu bandi bantu. Ukukurura n'ivyifuzo by'umutima wawe. Ugaca ubizana imbere y'iki? Y'Imana. Imana iraza kumva ntiza kumva. Munyishure ntitwiza none. Iyo dusenze ibihwanye n'ivyigize iki? N'ivyigomba. Ivyigomba nibihe? Nivyo mwemu asesa mu mutima w'Imana. Nivyo Imana igomba. Reka tuganire gato. Igihe Imana wewe kurema, sindi ko mbwira umuntu ari ruhande yawe. Ndiko mbwira wewe ukuranyumviriza. Yaba kuri televiziyo, yaba ngaha. Wewe igihe Imana ikurema. Ntiyakuremye kugira ni wabaho uzoce wemprovisa utangure kuzura tora ivyo ubonye mw'isi. Imana yakuremye imaze gupanga ikintu cyose kizoba ku buzima bwawe. Muko muravyumva? Nico gituma mu ubuzima bwacu naho turabana b'Imana ntibusa. Muko muravyumva? Twese nituzorongora mu vyumve mwa bakristo mwe. Twese nituzoronka abana, twese nituzoba aba milliardaire, twese nituzoba ama millionnaire. Ingwane rero ikwira bamwishengero. Bako bababwira ngo mwe bavuze visa bababwira ngo mwese mupokeye. Siko? Kana atari ivyo. Hari Imana izokura ngaha mu gihugu ibatwara handi. Mugahe n'abandi bazorinda Yesu azorinda agaruka basange ngaha. Turi kumwe? Nta kibi kirimwo. Murazi ikibi cambere gihari. Ikibi nukubaha Imana itakugomba kuba. Kubera ko urashobora kuba uri muri Etats-Unis aho abandi bari kubarakirira wowe ukahapfira kubera iki si Imana ikugomba. Birumvikana? Aburahamu yabaye mu misozi mugabo ngo aba plus prospère gusumba Loti. Ndikuvuga yaratunze aratunganirwa gusumba nde? Loti ari mu gisagara ari ahantu hakayangana ahubwo n'ugusha yahatswe guhirayo. Kuko wewe yaramubwiye ati wowe raba aho ushaka we tora aho ushaka. Niwagenda gucyo je ngenda gucyo, niwagenda gucyo je ngenda gucyo. Loti wo kwari umunyamubiri yirabira gusa ahantu hakayangana arabigisagara. Niho tuvuga Canada niho no kubwira nti tora aho ushaka kuba. Mugabo je tuzuba twene kuvana. Wani watora Canada je ni Afrika. Ni watora ntumbaze Europe. Je wari muri Asia. Ndikuvuga wowe yahuravye gusa ivy'amaso yiwe ariko arabona ko ari vyiza. Aca yitorera Sodoma, Gomora. Yatswe guhira ivyo byose vyarahiye. Nivyo yararondeye byose byaragize iki? Vyarahiye. Mugabo Aburahamu wa undi nyine yahitamwe mu bugaragu. Niwe yagarutse kumutabara. Kubera mwumvirize ahantu turi si hatuma dutunga. Kristo muri twebwe ni watuma dutunga. Amen. Prosperite si bigaragara. Prosperite ni presence y'Imana mu muntu. Iyo Imana iri kumwe nawe, iyo ubwiza bw'Imana buri kumwe nawe, iyo Kristo ari muri wewe,
menya ngo icyo Imana yakugeneye cyose kizoba ku buzima bwawe. Ntukeneye profesi kugira ngo kibe, ukeneye Yesu Kristo mu buzima bwawe. Ko murabyumva? Yesu ashimwe. Abantu bakeneye maji, bakeneye kuvyuka umunsi umwe ibintu vyikoze, bakeneye kuvyuka umunsi umwe bamaze kwinjira mu bintu vyabo. Sivyo, ivyo Imana yatugeneye byose yabishize ahantu hamwe, yabishize muri buke yitwa Yesu Kristo. Plus uzomenya Yesu Kristo mu buzima bwawe, plus uzomumenya ku giti ciwawe. Apana tuvuga ngaha, wawe ku giti ciwawe, ku giti ciwawe kugeza aho umumenya, gusumba uko abavyeyi bawe bamuzi, gusumba uko wumvise pastor amuvuga, ukamumenya ku giti ciwawe. Imana izokora one by one ivyo yagize iki, ivyo yateguye ku buzima bwawe. Apana ivyo ugira kopie kole, apana ivyo ubona mu buzima bw'abandi bantu. Nibiki bikunda kudushuka ndababaza, ibintu bikunda kutudestabiliza mu buzima bwacu, ni ibintu tuba twakuye mu bandi bantu, n'ama information dukura mu bandi bantu. Abakobwa bari ngaha batakaza amabusore kubera ko babonye ngo abandi bo muri generation yabo bagize iki, barongowe. Abahungu la même chose. Nukuvuga twebwe dufise source itariyo, dufise reference itariyo. Niyo twamenya yuko mwemu w'Imana mu kudusengera wewe atora ibiri ku mutima w'Imana, akaba ari byo asenga. Niyo twatangura rero kusonda ibiri mu mutima w'Imana, kubwira ngo Mana unkeneye kwiki, Mana ngomba kwiki muri kino gihe. Uzokora nk'ibyo abandi bakora, usanga ukurahusha, uzogenda aho abandi bari ko baragenda, uzovuga ibyo abandi bakaravuga, wibaza ngo uri muri prosperity, kumbe waratakaye. Ikiri ku mutima w'Imana nico yifuje ku buzima bwawe utaranavuka, utaraba n'urubuto mu nda ya mama wawe, kijye kintu yakugeneye kuzobamwe mu isi. Ndababaza, n'abakristo bangahe basenga ubwo bugome bw'Imana? Bangahe? Ni bangahe ugiye kuraba imitwaro yabo uzosanga ivyo bintu ari byo basenga? Basenga ivyo babonesha amaso yabo. Mana ndakeneye kijya, Mana ndakeneye kijya, Mana ndakeneye uriye. Hama ivyo Imana yakugeneye, muribaza ko hari umuntu ashobora kubigutwara? Ndabibariza mu nyishuri, ivyo Imana yakugeneye ku buzima bwawe, hari umuntu ashobora kubigutwara? None ni gute umuntu ashobora kunsaba ngo ndamusengere ngo uwo muntu agaruke? Ahubwo nyambagiye ni ikimenyetso yuko atari uwiwawe. C'est un signe. Ibintu byose ubona ushiramo ingufu kugira ukipinge, menya ngo ni ikimenyetso kibi, ni ikimenyetso kikwereka yuko ibyo bintu si iki, si iby'iwawe. Birekure bigende mu izina rya Yesu. Siko ivyo Imana yakugeneye uvyisangamwo. Ivyo Imana itakugeneye usanga uri kura forsa, usanga uri kura pressa abantu ngo babikore, usanga uri kura pressa ukura pressa Imana. Uvuye muri 3 jours, ugiye muri 5 jours, uvuye muri 5 jours ugiye muri 7 jours, ukura pressa Imana ngo ikore ku nguvu ibyo itagize iki, ibyo itaguteguriye. Hari abantu rero bibaza ngo ibintu byose bibabaho ngo ni ibintu bivuye mu bugome bw'Imana. Sivyo, sivyo. Turafise akarorero. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari ubugombe Imana yamye ifise kuva isi tarabaho. Ubugombe buri parfait bw'Imana. Mugabo hari n'ubundi bugombe bw'umuntu, umuntu ashaka kwemeza Imana kandi ugasanga arabibayemwo. Haleluya. Abisirayeli barasavye umwami, none gusaba umwami bwari ubugombe bw'Imana. Abasomyi ba Bibiliya, bwari ubugombe bw'Imana? Oya, kuko Imana yari yarababwiye ngo nzobabera iki? Nzobabera umwami. Mugabo murabukunda abana b'abantu tugoye. Twe twibaza yuko ivyo twifuza ari byo vyiza gusumba ivyo Imana yifuza ku buzima bwacu. Mukeneye umwami? Sinababwiye ko nzobabera Imana, nzobabera umwami. Oya, ngo ntitubikeneye, dukeneye natwe umwami nk'ayandi maki. Toujours le même problème. Tugira kopie kole, turabibiri mu bandi ngo tukorere natwe nka kurya. Hari igihe tubona ibindi biri mu bandi tukaza ngo nivyo vyiza. Sivyo, ivyiza n'ivyo Imana igomba ku buzima bwawe. Siko? Bwana Yesu asifiwe sana. Ivyo Imana igomba mu buzima bwawe nivyo vyiza kuri wewe. Si ivyo abandi bantu bose bari kwarirukira uno munsi. Sinzi ibintu bigezweho uno munsi. Mu misi ize hari hagezweho Serbia. Umuntu wese yasigaye ataciye muri Serbia umenga n'umuntu yagowe. Nimuhumure bakundwa. Turabana b'Imana. Kandi twese tuzotaha. Abagiye Serbia, haleluya. N'abatagiye Serbia, tuzosanganira umwami Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nico gihambaye. Haleluya. Nimuhumure, ne turapfa.
turiho kandi ntituzopfa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa uyu munsi biragoye gusenga kubera iki? Imitima y'abantu yuzuyemo ibindi bintu, ifise uburemere bw'ibindi bintu biri étranger, ibindi bintu bivuye hanze, nivyo bikunda kuremera imitima yacu, tukumva turarambiwe, tukumva turaremerewe. Muga nasanze iyo ufashe umwanya wo kwiyumvira icyo Imana yakugeneye, icyo Imana yaguhamagariye, birakuremesha mu mutima wawe. Mu mutima wumva encouragement, wumva kuremeshwa. Igihe cyose wumvise mu mutima wawe harimo kurambigwa, menya ngo hariho encore étranger yaje, hari ikindi kintu caje kivuye hanze kitavuye ku Mana. Kuko kivuye ku Mana cyose kirakomeza, gikomeza intege nke zacu, kikazihindura ubusa, kikaduha inkomezi. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikomeza amagufa yacu, ukaza kumva ikintu kize kikakumenagura, umenye ko ari ikintu kivuye hanze. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa iyo turavuga ngo dusenge rero, ntidushobora gusenga ibyo bintu byose Imana itarabikura mu mitima yacu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Icyo nshaka guhereza ko rero, twabonye ko mwe mu Imana ari wadusengera, mugabo twabonye ko asengera hehe? Abanyefeso 3:19-20. Abanyefeso igice cya 3 murongo Abanyefeso igice cya 3 dusome ku murongo 19 n'umurongo wa 20. Reka nsome. Mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa, ngo mubone kunengeserezwa mushitse no kunengesera kw'Imana kwose. Iryo risengesho Pawulo akora asengera Abanyefeso, ngo nuko ishobora gukora ibirengeye. Mwumvirize, Imana ishoboye gukora ibigize iki? Okay, iri jambo harimwo irya mbere twasomye ngo twasomye gute? Muri 1 Jean 5. Ubushizi bw'amanga bavuze gute? Bavuze ngo ko ubu nibwo bushizi bw'amanga dufise imbere yiwe, yuko iyo dusavye ikintu cyose gihuye n'ubugombe bwayo igira iki? Iratwumva. Ahandi naho bavuga ngo iragikora. Haleluya. No kuvuga mu majambo, iyo dusenze, ni bangahe ngaha iyo basenze bagira assurance y'iko ivyo basenze Imana yagize iki? Ngo kandi kwitwumva, ngo ico ni kimenyetso kitwereka yuko bigize iki? Bibaye. Uko muravyumva? Reka nsubiremo. No kuvuga ngo uku ndiko gushira amanga kwacu, ubushizi bw'amanga bwacu, ngo nuko iyo dusenze ikintu cyose gihwanye n'ubugombe bwayo, iragira iki? Iyo Imana rimaze kumva no gukora iragira iki? Imana kumva no gukora birajana. Sitebwa twumva ntidukora. Imana iyo yumvise iragira iki? Irakora. Siko? Mugabo ngaha bavuze number 2, step ya kabiri. Ishobora gukora ibirengeye cyane ivyo tugira iki? Mwumvirize, nama level abiri, nama niveau abiri. Jere narafashe umwanya wo kwiyumvira, cansanga na level ya mbere ntayo turagerako. Twebwe iyo dusenze ntitwizera yuko iyo Mana ivyo twasenze igize iki? Ivyumvise. Ahubwo murazi ukuntu twe dukora. Twebwe iyo dusenze tuca turindira kugira ibyo bintu bigira iki? Tubonye bikoretse, niyo tuca tuvuga ngo ngo Imana yaranyumvise. Reka nsubiremo, sinzi ko muko murakurikirana. Kenshi iyo dusenze, dusengana n'amadute menshi, tukarindira turaba ko bigira iki? Ko bikoreka. Tubonye bikoretse, tuca tuvuga duti Mungu alinisikia. Yupo Mungu mbinguni. Asikia. Kuvuga iyo ndirimbo cyo twiririmba n'ama emotion menshi. Kubera ko twabonye ibintu byagize iki? Namuna babwire ngo uracari umunyamubiri mutupu. Ubise. Hano basenga wakimuga bamuguruka. Agasharindira akaraho kimuguruka. Siko bimeze.
murazi Imana ikubwiye iyo Imana ikurongeye gusengera ikimuga kimuguruka biba byamaze kuba deja muri yo. Ni ukuvuga mane majambo isi y'imwe mu kunikora muri mwisi fadika action umuntu akora iba yamaze guhera gukoreka mu isi y'imwe. Si ibintu byo kubahatisha ibintu by'imwe. Haleluya. Rero ifoko tumenya yuko iyo dusenze ibintu byose bihwanye n'ubugombe bwayo, menya neza utahaniye assurance yuko Imana iragira iki, irumva kandi iragira iki, irishura. Wemenya ko byakoretse. Nyamara kurasengera abana ngo bakizwe bihuye n'ubugombe bwayo, emera yuko byabaye, reka kurindirura yuko bahinduka. Ucitangara kuvuga ngo oh ndashimana ko yanyumvise. Oya, menya yuko nyamara kurasenga ngo bakizwe kandi ukura bigishije mu ry'Imana bazokizwa tu. Semeni amen. Menya nyambo yuko urasenga utari kuragira ubugenya mu mutima wawe ati Mana hindura ubuzima bwanje, hindura ubuzima bwanje, ubuzima bwanje buhinduke. Menya ngo ubuzima bwawe buzogira iki kuko bihuye n'ubugombe bwawe. Kuko yaravuze Paul yandike Timotheo ngo Imana igomba nuko abantu bose bashika kugira iki kugakiza, bakizwa ngo kandi bakamenya kugira iki bagashika ku vy'ukuri, kukumenya ivy'ukuri. Ni ukuvuga mu majambo Imana ubugombe bwayo bukwiriye bwuzuye nuko abantu bose bakizwa, nawe wowe urimwo nanje ndimwo. Iyo uri kuri sengera rero ngo uhinduke ukizwe bihuye n'ubugombe bw'Imana. Nicyo gituma sinizera yuko ushobora kumara mu ishengero imyaka 2 imyaka 3 uri sincere kandi wumva ijambo ko woga muri wawundi ntibikunda. Ukazobona ukuramara iyo myaka uko muri wawundi uze uquestioning ubuzima bwawe. Apana Imana. Kuko Imana yatweretse yuko yabikoze byose, yaratanze umwana wayo. Umwana wayo aratanga ikiguzi, byaraheze. Haleluya. Ko twokuma dutonda n'ubuzima bwacu bwa bundi nyene, ko twokuma dutonda agahinda kakandi nyene akabongo mu mitima yacu kwa kundi nyene, ntibishoboka. Ntibishoboka. Hari ubushobozi muri Kristo Yesu buhindura. Imana ishobora kukuobrija kunywa amazi. Niwa wumva inyota igomba ikwica uzoyanywa. Mugabo reka kwerekana nkaho umenga ni Yesu yananiwe no kugukiza inyota. Sivyo. Inyota yose ugifise mu buzima bwa niwo wahisemwe kuyigumana. There is a power. Hari ubushobozi mu izina rya Yesu buhindura ubuzima bw'abantu. Haleluya. Rero twizere iyo Mana twegera, twizere Kristo, twizere yuko iyo tuyegereye ishoboye gukora ibirenze ibyo tugira iki. Number 1, ibyo dusenza bihwanye n'ubugombe bwayo iragira iki, irabikora. Mugabo step 2, ishoboye gukora rero ibirengeye n'ibyo twagize iki, n'ibyo twayisavye. Siko gayemo. Siko icambere reka tuze kuza twizere ko iyo dusavye ibihwanye n'ubugombe bwayo iragira iki, iratumva kandi irakora. Ntusubire kandi gusenga hama ngo urindire. Haleluya. Umuntu asenga karindira abafise amadute, kandi umuntu asenga afise amadute Imana ntigira iki, ntimwumva. Semeni amen. Icya kabiri Imana dusenga, mumenye ko ari Imana dusenga ikora ibirengeye ibyo twumva n'ibyo dusaba. Haleluya. Iki ni cyambere nashaka kuvuga, ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri. Muhaguruke iri jambo ndarivuga duhagaze. Ndangomba ijambo muri tahani. Semeni amen. Iri jambo abantu bakera ntajyo bari bafise. Mwumviriza. Ubushobozi bukiza ingwara, ubushobozi bukemura bya bibazo byacu byose, ntiburi hariya hejuru ngo tubuhamagare bukoroke. Bukorera muri bande nk'uko ubushobozi bwayo bugira iki, budukoreramwo. Hari abantu bahamagara Imana nkaho umengiri ku birometero ibihumbi n'ibihumbi. Muzomenya ukuri kuzobaha kwiki, kwidegembya. Ubushobozi Bwana Yesu asifiwe sana. Ubushobozi bubohora ya migozi yacu, ya migozi itubuje amahoro. Ubushobozi buhindura ubuzima bwacu, ubushobozi budutransforma. Si ubushobozi bukoroka buvuye hariya, ni ubushobozi Imana yabikije twebwe abera, bukorera muri twebwe, buri muri twebwe. Semeni amen. Haleluya. Ubushobozi bwazuye Kristo mu bapfuye buba muri twebwe. Amen. Nibwo bushobozi Imana ikoresha mu kuguhindura wewe, mu guhindura abantu, mu gusengera abantu, mu guhindura ibisagara.
ubushobozi buba muri twebwe. Muga kubera ko tutazi ko ubwo bushobozi buri muri twebwe, abantu bamahumva yuko barahamagara ngo umuriro w'Imana ugira iki? Ngo umanuke. Ubushobozi bw'Imana bugira iki? Bumanuke. Bumanuke buva hehe? Ubushobozi Imana ikora mu gukora, ikoresha mu gukora ibirengeye ibyo dusenga, pa ibyo dusenga gusa, ibirenze ibyo dusenga. Hari n'igihe usengera ikintu ukavuga uti mbwa sindisiriho ikintu kizokoreka. Sinzi ko nyine byashikiye. Mwe ntibirabashikira ugasanga ikintu mbwa ukavuga uti sindisiriho. Acha niombe tu. Haleluya. Iyo Imana ikora bibifata imva yishinze twebwe kuri ikore. Ndabwiza ukuri isi barafuwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko rero tubi improving mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mind zacu zihinduke, tumenye yuko Imana dusenga ikora ibirenze bijya twiyumvira. Ikibazo twe dushaka gusenga ibihwanye ibyo twiyumvira twebwe. Burya bupungufu bwacu kwiyumvira ibintu biri hasi, dukeneye gusenga according to your mindset yacu. Icyo gituma dusenga n'ibintu umwanya tumunywa tukavuga ati ibintu sinibaza ko bishoboka. Kubera iki? Kubera ko umwanya munini ya umuntu asenga ibyo ashoboye. Biragoye gutahura. Mugabo muzogende muvyige neza, muzosanga ariko bimeze. Umwana w'umuntu umubwiye ati Imana irashobora gukiza malaria, aravyemera? Mugumubwiye uti Imana irashobora gukiza sida, acabanza akiyumvira. Wemweza ko ari kubera iki difference? Difference ni kubera ko umwana w'umuntu ashobora gukiza iki? Malaria. Mugabo umwana w'umuntu ashobora gukiza iki? Sida. Urumva rero haje umwana w'umuntu kenshi asenga ibyo washoboye. Kandi ibyo ashoboye si byo gusenga Imana, nibyo wowe ubwiza gukora. Imana tuyisabe ibirenze ibyo dushobora kugira iki? Gukora. Uba turacuritse. Cyo gituma dukeneye ijambo ry'Imana cyane cyane gusumba ibindi bintu amajimnaseke dukora mu mashengero. Turakeneye kumenya Imana by'ukuri. Turakeneye understanding. Haleluya. Imana iyo ubajije umuntu uti Imana irashobora gukiza grippe. Yego cyane. Aranyarutsa mu kwishura. Mugo mubwiye ati Imana irashobora gukiza kanseri. Ego mugabiki. Haleluya. Murumva mumvirize ikintu mwari muzi ko ikintu kigoye. Ikintu cya mbere kigoye kugira ngo Imana ikore mu buzima bwacu. Si Imana kuko yarahejeje gukora. Rega Yesu igihe avuga ku musaraba yavuze ngo byose biragize iki? He has done all. Yarahejeje. Ikibazo Imana ngayifite no guhindura ivyumviro byacu kugira ishobore kubihindura bishobore kuja ku rutonde rw'ivyo yakoze. Niyo ngorane ngaha dufise. Turi ntagondo mu bwenge bwacu tumwa tubloka. Ntimwibaze ngo hariho level ngo hariho level umuntu agera ko gakora ibitangaza. Ngo hariho level ngo umuntu nta ma level ahari. Ni question ya souplesse gusa, ni question ya souplesse. Murambona ibintu Imana ikoresha abantu bari ruguru bafise ubuntu bunosyo bukenya mu vy'Imana. Bakura tugwe turabanyagisagara turi tellement compliqué. Turabuze Imana gukora mu buzima bwacu. Imana ishoboye gukora ibirenze bijya wewe wiyumvira. Bijya wowe usenga ntubu nabe nasuri kumena bikora. Imana ishoboye gukora bijya ibirengeye bijya usenga. Uhora usaba. Amen. Rero niba usubira kuganiriza Imana, niba usubira kandi gusenga Imana, menya Imana usenga iyo ari yo. Haleluya. Si kimbirigiti, si Asumani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubushobozi ndabereka rero ubushobozi bica byoroha cyane. Kuko iyo bari ubushobozi umuntu arinda guhamagara buri kure. Ariko Imana yaravyoroheje. Uyu munsi ubushobozi Imana ikoresha kugira ikemure ibirenze ibyo dusenga n'ibyo dusaba buri muri twebwe. Haleluya. Nico gituma rero Bibiliya itubwira ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwebwe rigize iki? Yesu nawe aravuga ngo amajambo yanje niba muri mwebwe nanje nka muri mwebwe ngo musabe ico mugize iki? Musaba ico mushaka cyose kizogira iki? Kizobabera kuno. Kubera iki? Kubera ko amajambo y'Imana yagwira muri twebwe. Ubugome bw'Imana buzogwira hehe? Muri twebwe. Niyo twasenga tuzoja dusenga ibihuwanye n'ivy'Imana igira iki? Igoma. Bizoba tic tac, bizoba automatique. Muzora muna rero ko amasengesho twasenga kera, isengesho wasenga imyaka 10 ntibe, uzosenga iminota 5 iryo sengesho rigira iki? Gishugwe. Si kibazo cy'Imana n'ikibazo cy'iwacu, kutamenya kwacu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.
biraryoshe gusenga ukabona inyishu y'amasengesho ya sibyo none. Biraryoshe kubona le fruit de ta prière. Warasenze kabisa ugasaba Imana ikintu kandi ukakibona mu buzima bwawe. Biraryoshe. Haleluya. Ariko biranabisha, biranarambira kwa muri kurasenga mu buzima bwawe budahinduka. Birabisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ikintu kinyohera je kumana murakizi. Nuko murambona ibintu mu buzima bwanje birenze ibyo nasabye. Nico gituma namenye yuko Imana ntikora kuko twe twanize gukora. Ahubwo kubw'ubuntu bwayo itugabira ibirenze n'ivyo twari dukwiriye. By his grace. Nyamba ari isengesho rya mbere namamvyuka nsenga. Ni sengesho. Haleluya. Ni jambo rivuga ngo ubuntu bwawe, imbabazi zawe, n'urukundo rwawe vyamari bishasha buri gitondo. Nukuvuga ngo uko novyuka kose mbanzi yuko imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo nibishasha ku buzima bwanje. Ibindi je m'en fous. Kukazi ntivyo mabigenda neza. Mu rugo ntivyo mabigenda neza. Mwibarabara nivyo mabigenda neza. Mugabo konzi ko imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo ari bishasha ku buzima bwanje. Ivyo birampagije. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Rero ndifuza ko dusenga turangiza mu izina rya Yesu. Haleluya. Rero iki kintu kibahore abantu benshi muri twebwe abatari babizi canke abahora bumva umenga je Imana ntinyumva, Imana jewe yumviriza pastor yumviriza naka. Oya. Duhinduke mu izina rya Yesu Kristo. Tumenye yuko Imana ifise yadushize mu ubwo bushobozi buri muri twebwe. Nibwo idukoresha kugira ngo ikizabera, kugira ngo ibohora abera, ibohora ubuzima bwacu. Amen. Haleluya. Plus iryo jambo ry'Imana rizoba muri twebwe, plus ubwo bushobozi buzokwimanifesta mu buzima bwacu, plus uzomenya ukuri ku jambo ry'Imana, plus ubwo bushobozi buzogenda buragira iki, buzogenda buri manifesta mu bantu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndifuza ko dusenge nkuko Paulo yakwasengera aba banyefeso. Imana yugurura amaso y'abantu. Imana yugurura amaso y'abantu ngo bihweze buno bwiza. Abantu bako bihweze ibindi bintu, amaso yabo yarako yirabira ibindi bintu, ariko vy'ukuri icoma amaso yaca kwihweza ubwo bwiza bwa Kristo Yesu. Ubwo bwiza Imana yatubikije, ubwo bwiza Imana yaduhaye, ubwo bwiza Imana yabikiye ishamvu y'abana b'Imana. Haleluya. Aho niho turemesherezwa mu mitima yacu. Amen. Imitwaro dufise, reka ndababwiza ukuri, imitwaro dufise myinshi ntihagaze ku bugombe bw'Imana. Nico gituma wogenda kandi muhira ukarabika yawe, ukarabutika imbega n'ubugombe bw'Imana futa. Ikindi ubugombe bw'Imana futa. Ikindi ubugombe bw'Imana futa. Kuko namwe nababwire, iyo usenga ikintu kidahuye n'ubugombe bw'Imana, naho wo kwimena kwibuye nikiba. Uri kurameneka umutima wawe ubusa. Mugabo iyo bifuse ugasenga ikintu kimwe gusa gihwanye n'ubugombe bw'Imana, Imana iguhana vya bindi birenze bimwe wahora usaba wifuza. Niryo banga ryo kuronka ku Mana. Amen. Haleluya. Tube souple, duhindure. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ikindi naco ntaribagira cyanyuma. Twizera ko Imana itazokora tutasenze. Sivyo. Twizera ati iki kintu je niyo ntagisengera Imana ntacyo izokora. Umviriza. Haleluya. Igihe uvuka we warasenze. Wisanze gusa mw'isi tupa. Haleluya. Wowe ukuntu wakuze kuko wasenze. Aho ugeze uyu munsi wabayeho kuko wasenze. No, ndiko ndababwira ngo Bwana Yesu asifiwe sana. Faut pas ko tugumana ico kintu mu mutwe kwiyumvira yuko ubuzima bw'Imana buhagaze ku turi au centre de nous-mêmes. Sivyo. Haleluya. Tube flexible. Tureke Imana idukoresha ibyo ishaka kudukoresha. Tureke Imana iduha ibyo ishaka kuduha muri kino gihe. Tureke guteshwa no kuraba handi à gauche et à droite. Bakoze ibi, yo badusize, yo bagize ibi, yo bakoze. Reka ndababwiza ukuri. Haleluya. Umuntu wa mbere azohura n'akaga muri ino si n'umuntu azobaho ubuzima bwe watigeze amenya Yesu Kristo mu buzima bwe. Uwo n'umuntu wa mbere azoba afise ibyago. Mugana mwana babwiza ukuri, hari abantu benshi ba miliyarderi batazi Yesu barahari cyane bahari. Mugato bwiyo turuko turabaraba tubona umenga n'abantu ba mbere bahiriwe. Mugabo sivyo, umunsi umwe bizohindukira. Umuntu wa mbere w'umuhigo si umuntu afise amahera menshi. Umuntu wa mbere w'umuhigo ni umuntu afise Kristo muri we. Kubera iki? Kubera iyo ufise Kristo muri wewe, ufise assurance yo muri ubu buzima no mu buzokurikira. Ufise amahoro now nejo.
ntabwo bufise bw'ubuzima kubera ko urazi iri kuraja. Haleluya. Kubera ko assurance si wowe uyitanga, n'amaraso y'umwagazi w'Imana nzima niyo yatanzwe ku bwawe. Semeni amen. Ntaho bihuriye na wewe. Amen. Cyo gituma rero umuntu wa mbere wo muhigo, si umuntu afise amahera menshi muri ino si, si umuntu wa mbere afise amakonnection, si umuntu wa mbere afise bitayega. Umuntu wa mbere ahiriwe muri ino si n'umuntu afise Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe. Niyo umuntu wa mbere yifitiye amahoro muri ino si, yibereyeho neza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mwami turasenze. Ijambo ryawe mwami wanje Yesu Kristo n'ukuri kandi rifise ububasha mwami Yesu Kristo. Mwami ndasengeye ishengero mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo mwami wugurura amaso yacu, uhumura amaso yacu kugira ngo tumenye mwami wanje Yesu Kristo ivyo waduhaye n'ivyo wadukoreye mwami Yesu Kristo. Reka tugire ihishurirwa Yesu Kristo gico wakoze ku musaraba ku bwacu. Reka mwami wanje wugurura imitima yacu. Ndasengeye ishengero mwami Yesu Kristo. Gwimwe mwami yihishurirwa mwami Yesu Kristo. Mu gihe nk'iki mwami abana b'Imana basenge mu kuri no mu mpemu. Barehe gusenga mu mubiri no mu bintu mwami wanje. Bave gusenga ibintu hako basenge wewe. Bave gusenga abantu ariko basenge wewe. Bave mwami wanje Yesu Kristo mu guhamagara kandi mwami wanje waraduhaye. Mwami Yesu Kristo uhishurira abana bawe muri kino gihe cyanyuma mwami Yesu Kristo. Ico bakwiriye gusaba icari cyo imbere na mbere. Ico bakwiriye mwami kurondera ko ari ubugombe bwawe mwami Yesu. Ko ari cyo kintu ca mbere ciza ku buzima bwacu. Ico wifuza ton plan apana ma plans yacu. Apana imigambi yacu tuzana imbere yawe mwami. Ariko uhishura umugambi wawe ku buzima bwacu. Kugira ngo dusengere muri uwo mugambi mw'izina ryawe Yesu Kristo. Mwami ndasengeye umuntu wese ari ngaha, haba umuntu mwami wanje ari umushomeri, haba ari umuntu afise ibibazo bitandukanye mu miryango mwami wanje Yesu Kristo, umugenderere kandi ubuzima bwe mwami wanje buhinduke mu izina ryawe Yesu Kristo. Umuntu wese akeneye kukumenya, umuntu wese akeneye kubandanya muri wewe mwami Yesu Kristo, amashene yose adufashe mwami, atubuza mwami wanje Yesu Kristo kugukurikira, acike mu izina rya Yesu Kristo mwami wanje. Kino gihe tuko turasenga mwami, nta kindi tuko turasaba, nituko turasaba amahera, nituko turasaba mwami wanje kwamamara, nituko turasaba mwami wanje ubushobozi kuko urabuduhaye, nituko turasaba mwami wanje ibindi bintu, turakeneye kukumenya mwami, turakeneye mwami wanje kuzodusanga atagasemwa tugera mu buryo bw'imwemu bw'umushaha yacu n'imibiri yacu mwami. Ivyo turazi mwami wanje Yesu Kristo ko ari byo bihambaye kandi ko ari byo bikomeye. Ico tugusaba mwami, ico dusengera ishengero ryose mwami Yesu Kristo, kugira ngo mwami ugeze mwami mu buryo bwose en 3 dimension mwami Yesu Kristo. Mwami ndasengeye mwami abajene bariko barastrugglinga mu addictions atandukanye mwami wanje, ubagenderere kandi ubagirire neza mwami wanje Yesu Kristo. Turakeneye kubona une generation mwami ivuga Kristo mu bushobozi. Turakeneye kubona une generation mwami Yesu Kristo ivuga ubuzima bwabo, iririmba ubuzima bwabo. Turakeneye kubona une generation mwami Yesu Kristo idashira imbere amazina yabo ariko ishira imbere izina ryawe Yesu Kristo. Mwami turagushimiye, turahezagiye igihugu, turahezagiye abantu bawe bose mwami, turagukomeye amashi, icubahiro n'inganje n'ububasha bibi byawe ubu n'imyaka yose. Amen.